imenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru kugira ngo bashobore gukorera bafasha igihugu mu bintu nka bitatu ni ukuvuga icambere ni kuba ibintu bya demokarasi kuko ni inzira itigera iherana hamwe hamica kabiri ni vyerekeye kunywanisha abarundi hanyuma ica gatatu ari ikintu cyo gufasha abene igihugu n'abarongozi kugira ngo bashobore gukorera hamwe uwo mugambi rero ukaba utangwa kazumara imyaka ibiri ukaba ushigikiye ibimenyeshamakuru 11 naho hari ibimenyeshamakuru 190 byari bigoye kugira ngo dushobore gukorana na bose ariko abo 11 twagejeje kugira ngo dushireho ibyo twokwita ivyemeza yuko ari ivyo kumbure byateza gufashwa ariko tunezerewe nico hanyuma rero umenyesha twaba dufise ibintu bitari bike tuzokora hariho nko gufasha abamenyeshamakuru bakiri bashasha kugira basho kumenya umwuga gusumba hariho cyo gufasha abarongozi b'amaradiyo b'amenyeshamakuru kugira ngo bashobore kumenya ingene bayobora ibimenyeshamakuru vyabo no kubironderera uburyo hanyuma hari muri ivyo hariho nabandi nk'abo bita ba technicien kugira ngo bashobore kumenya ingene bashobora gukorera imenyesha mu byabo gusumba uko bahora bigira hari rero muri ivyo kuri ico nyene gufasha imenyesha makuru kuronka ibikoresho kuko ni ikintu twabonye imyaka nk'itanu iheze byinshi byaraboze ubu hakeneye bishasha kumenyesha makuru bimwe rero tuzagerageza kugira ngo dushobore kubishikira hanyuma rero hariho ibindi byo kubigisha ibintu novuga ko ari bihanitse gatoyi nko kwigisha abamenyesha makuru kugirisha ico bita deba kugira ngo bashobore gufasha kugira ngo abene gihugu abarongozi haba cyane cyane ku ngazi zo hasi gatoyi ma commune ma province kugira ngo bashobore kuganira kuvyerekeye ivyo bemere nka bene gihugu ni gute muri kumurabishikira hanyuma abanyagihugu bashaka kuvufata ijambo kabaza abo batoye kugira ngo batine mu biteje hehe ni gute ibintu byogenda aho tuzobigisha hanyuma hace haba nibiganiro mwene ivyo bizo birimo ayo byemenyesha makuru vyose kugira ngo haciye nk'amezi nk'abiri tuze turahura tuvugana dufise izo mpande zose zitatu nukuvuga bene gihugu nukuvuga abarongozi hamwe na bene gihugu n'abamenyesha makuru kugira ngo bavugane umwanya muto barabe tugeze hehe ni giki cyokorwa gusumba nivyo cyane cyane novuga muga hari ikindi kintu zo gikomeye kwigisha cyane cyane ingene ibimenyesha makuru yoshobora gukomera gusumba mu kurondera uburyo kuko uburyo kenshi babuhari muga nitumenye tubirondera dafise nk'amahera bije y'igihugu yose byo gura gufasha ibimenyesha makuru vyose uko ari 190 mu gihugu n'abamenyesha makuru bashika ku 1,800 muri abo bakaba mu 1,200 bamaze kuronka ikarata ndanga bamenyesha makuru ariko rero twageze tuti uko tugira benshi uko tanakimo dushikako hamara turagira tuti nigiki twokorerako turagerageza turaraba ingene yuko hari imenyesha makuru bifise uburyo basi nabwo bayabaye mugabo batuma basha kurondera inkuru bakayitohoza kandi bakayitanga turaravye yuko nk'ivyo bimenyesha makuru babifise ico twita administration ingene byipanze kugira ngo hari uco gusanga hayitwa nk'abanyesha makuru mugabo basanga bakorera muhira mu cumba urumva nkaho nuza kumusanga mu cumba abafise ahakorera nukuvuga yuko yanditswe muri sense nukuvuga yuko bimenyesha makuru kandi bimaze gushika ku ntambwe naho bari ntoyi yo gushobora gukorera ku bibazo bikomeye vy'igihugu uba hagati y'umuntu aza kubwira umupira n'umuziki hamwe no kubwira kuja kwereka abanyagihugu ingene boshobora gutera imbere biragoye ucutora uwo ariko arafasha bene gihugu mu ngorane zabo nkuko leta nkozi isanga yamivuga uturondere umufuko ko wanje y'agaceri hanyuma ngo no munda naho nyene haje ikintu hanyuma rero nivyo rero twagerageje kuraba harimo nibindi vyinshi nkuko ufise nko kuri cyo bita nko kuri Facebook ugasanga hari office abantu 10 bamukurikira nundi afise abantu 200 ubanza gutora 200 kubera mu gihe atabana kumviriza biragoye ko no gufasha kandi hari umaze kwipanga akerekana cyashoboye hari nibindi vyinshi mugabo ntawovuga no kuri ngo warenganijwe twaragerageje kumbura ikintu cyo gishobora kuba kibabaza nuko usangamwe abari basanzwe bafashwa kumbure mu yindi migambi mugabo gasanga nabo nyine bagarutse muri uyu ariko hari impamvu
nuko uwo mugambi ukeneye gukorera ku byari bisanzwe bikomeye iyo ufise umushinge ubanza gukorera kuri uwo mushinge kuko gutangura umushinge biragoye nicyo twaragishizemo turaba tuti tumwe turafisemo nkabangahe batatu canke bane bari basanzwe bafashwa mbwa turongeyemo nka 8 bari batansanzwe badafashwa nuko ro vyagenze twa dufise imenyesha makuru bica kuri 11 tugiye gukorana muri imyaka 2